rero nuko ubugira gatatu rero tubandanije gusoma dusanga ubuvugishwa n'Imana Yesaya yari yaravugishijwe no ku mibabaro Yesu azocamwo aje mw'isi kuducungura. Yaravugishijwe ku buzima Yesu azobamwo bw'imibabaro, bw'ibyago, bw'ingorane, arerekana yuko isi itazomwakira nk'umwami, arerekana ko isi izomugirira nabi, arerekana ko azocumukura, azobaho nabi, azomererwa nabi, azoteseka, aje mw'isi kuducungura. Dusomye rero mu gitabo c'ubuvugishwa n'Imana Yesaya igice ca 53 umurongo wa 4 n'uwa 5 avuga ngo nukuri ni zacu ntimba yishizeko, ni iyacu mibabaro yikoreye, ariko tweho twamwiyumviriye nk'uwakubiswe, nk'uwacumiswe n'Imana, akicurikirizwa n'akabonge. Yamara yacumitiwe ibyacu bicumuro, yajanjaguriwe ibyacu bigabitanyo. Igihano kituronesha amahoro cabaye kuri we, kandi imishishago yiwe niyo idukiza. Imana yacu nihimbazwe. Uvugishwa n'Imana Yesaya avuga ku buzima uyu mucunguzi azobamwo bw'imibabaro igihe azoba aje mw'isi. Ngaha tubonamo amajambo ashaka kuri 6 tuyakurikiranye neza, yerekana ubuzima bw'imibabaro azocamwo, ingene isi itazomuha kaze, ingene isi itazomwakira, ingene ata compatibility izoba hagati y'uwo mucunguzi n'isi. Avugamwo ijambo rimwe muri ayo majambo 6 n'umurongo tubonye, ni ijambo rivuga ngo intimba. Uyu mucunguzi niyaza azoba mu bihe by'intimba, azoba afise intimba muri we. Umuntu afise intimba ntaba anezerewe, ntaba ari mu bihe byiza, ntaba yishimye. Umugani w'abagenzi bacu, nta munezero aba afise umuntu afise intimba. N'uvuga ngo abafise akabonga, abafise umubabaro muri we, abafise intuntu, abatuntuye muri we. Irya kabiri rikurikira ijambo ry'intimba mu majambo yerekana imibabaro Yesu azogira, ni ijambo rivuga ngo ni iyacu mibabaro yikoreye. Azobaho ameze nk'umuportefe, nk'umwikorezi, nk'umukabani. Cette fois-ci atikoreye imizigo twamba tubona ko mbere muri ville no ku maparking atandukanye. Azoba ari umukabani yiremetse imibabaro yacu. Twebwe imibabaro twobabajwe ku bw'ibyaha twakoze, igihano c'urupfu twogize kubera ibyaha twakoze, imibabaro twogize ivuye mu gihano duhanwa kubera ibyaha twakoze. Uyu mucunguzi niyaja mw'isi azoba aje kuyikorera, azoba aje kuyishirako imibabaro yacu. Imana yacu nihimbazwe, ayikorere. Ijambo rya gatatu nangaha tubona ni ugukubitwa, ngo yakubiswe. Ni ijambo ryo gukubitwa. Turaza bamaze kureba muri amafilime yerekana Yesu n'imibabaro yaciye inzira y'umusaraba n'ibindi, hariya turazi ko yakubiswe. Usomye n'inuzeye na Bibiliya, Yesu yarakubiswe. Ijambo rya gatatu ni ugukubitwa, azokubitwa. Yesaya arabivuga bitarabagisigaye imyaka 700 irenga, avuga yuko uyu mucunguzi niyaza azokubitwa mu gishingo cacu. Ijambo rya kane ni ijambo rivuga ngo gucumitwa, azocumitwa. Imana yacu nihimbazwe. Tubaza kwibona imbere gatoya, hinga tubanze turengane gatoya. Ngaha ni ijambo ryo gucumitwa rero. N'uvugishwa n'Imana ngaha mu kanya tuza kwibona Zekariya yari yarabivuze yuko ngo azocumitwa. Imana yacu nihimbazwe. Turazi ko yacumitswe mu rubavu, amazi n'amaraso bigaseseka. Imana yacu nihimbazwe. Ijambo rikurikira rya 5 ni ijambo ry'akabonge. Ijambo ry'akabonge
hanyuma ijambo rikurikira ni ijambo ryo kujanjagurwa, ukubitwa kugeza hajanjagurwa. Unovuga ngo kujanjagura mana yanjye nko gufata ikintu ukagihondera kwibuye ugahondagura, dufata nk'ikintu gamana numva ngo fata nk'isabune nk'akarorero canke se nk'isahani imeneka, hanyuma ugafata ukacishira nko kwisima ugatora ibuye canke inyundo ukamenagura. So kumenagura ngo ibipane gutya, ahubwo kumenagura bigace kutuvunja ubunwenwe, kujanjagurwa. Iri jambo naryo yararikoresheje avuga ko mu mibabaro azohura nayo hazoba harimo kujanjagurwa. Hanyuma ijambo rikurikira rindi naryo yavuze ariko rya gatandatu, ni ijambo rivuga ngo imishishago yiwe niyo idukiza. Imishishago rero inkoni haje ari umuntu yakubiswe agashishuka, ariko novuga ngo akazimirabo, niyo mishishago. Kumbure ndibaza ko ico kironde kumbure gitomoye imishishago yiwe, ukubitwa kugezaho basigara ibintu by'ibirabago. Novuga ngo ntibiba biraba inkovu, kubera inkovu iba imaze kuma, haba harabaye igikomera amakuma. Uvuga umuntu bakubisa akamanika ibirabago, niyo novuga ngo mishishago. Imana yacu nihimbazwa. Baravuga rero ngo nukuri ni zacu nimba yishizeko, ni yacu imibabaro yikoreye, ariko twe twamwiyumviriye nk'uwakubiswe, nk'uwacumiswe n'Imana, akicurikizwa n'akabonge. Yamara yacumitiwe ibyacu bicumuro, yajanjaguriwe ibyacu bigabitanyo, kandi igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we. Kugira ngo turonke amahoro twayaronse avuye mu igihano yahawe catumye turonka amahoro. Iyo adahanwa ico gihano nta mahoro twogize, ariko igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunze bakino kiganiro umutima w'ubugingo, tuno munsi katubandanye kumbure ego ijambo rikurikira. Dusomye rero kandi mu gitabo c'ubuvugishwa n'Imana nyene Yesaya, igice ca 50 ku murongo wa 6, dusanga naho atubwira ngo abankubita nabategeye ibitugu, n'imisaya ndayitegera abamomora ubwanwa, kandi mu maso hanje sinahakinjishije guteterezwa no gucirwa kw'amate. Imana yacu nihimbazwe. Muri iki gitabo c'ubuvugishwa n'Imana Yesaya, igice ca 50 umurongo wa 6, tuhabonye no majambo avuga ngo abankubita nabategeye ibitugu, n'imisaya ndayitegera abamomora ubwanwa, kandi mu maso hanje sinahakinjishije guteterezwa no gucirwa kw'amate. Imana yacu nihimbazwe. Mu murongo tubonamo amajambo ane yongera kuri ya majambo twabona yerekana ikizoba kimuzanye n'imibabaro azogira. Imana yacu nihimbazwe. Ngaha tubona rero ijambo rikurikira ya 6, ni ijambo rivuga ngo abamukubita. Kwa gukubitwa twabona hali ya ruguru naryo ryagarutse ngaha. Hanyuma tubona kandi rikurikira ngo kumomorwa ubwanwa, gushikugwa ubwanwa, kandi kirababaza. N'umuntu afise nk'imishatsi canke amameshe bayishikuye, ndakeka yuko atoreka kubabara. Hanyuma avuga kandi irindi jambo rivuga ngo guteterezwa, guteterwa ni kumaramara. Ibimaramara no vuga ku rwego rwo hejuru. Imana yacu nidutabare. Hama ijambo rya nyuma muri uno murongo tubonye n'ijambo rivuga ngo gucirwa kw'amate. Ibi bintu byose byerekana ubuzima bw'imibabaro uyu mucunguzi yategerezwa kuzocamwo, kuzobamwo, kuzohura nabyo, aje gucungura umwana w'umuntu ngo amukure ku rubanza rwo gupfa, hamwe yokwemera akamwizera bitume aronka ubugingo budashira. Uyu mucunguzi rero intumbero yiwe yari yo kugira ngo dusubire twemerwe n'Imana, hamwe twokwemera iki kimazi c'amaraso yiwe yatanze ku musaraba ku bwacu, bitume turonka ubugingo budashira. Kuko twabonye ngo umwizera wese ahabwa ubugingo budashira, muri wa murongo twasoma mu kiganiro cacu ca mbere ca bino biganiro twataziriye noweli. Tubandanije gusoma rero
mu gitabo ca Zekariya igice c'12 ku murongo wa 10 naho hatubwira ko Yesu Kristo yategerezwa kuzocumitwa. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, umutima w'ubugingo c'uno munsi, muri make rero no muri menshi, iyi mirongo cyangwa se bino bigabane bitanu turavyemwo vyariko bitwereka yuko ukuvuka kwa Yesu kwari kwaravuzwe hagisigaye imyaka myinshi. Twabonye ko Yesaya yabivuze hagisigaye imyaka irenga 700 mu 18 imbere yuko Yesu avuka. Hariya mu guharura hoho hari hagisigaye imyaka myinshi, n'aba Yesaya ntibari bwabeho. Biravugishwa. Tubandanije kuraba dusanga mbere ngo hari mu byashuru hano herekana ingene mwijuru habaye inama ijejwe kubijanye no gucungura umwana w'umuntu, hakabura n'umuntu n'umwe bo mwijuru mu binyabugingo, mu bamarayika, mu bakuru 24 yokwemera kuza gucungura umwana w'umuntu. Hanyuma Yesu agaca yemera akitanga. Aho byasigura ngo kuva uwo munsi harabonetse uwuzoza mw'isi azanywe no gucungura abari mw'isi. Imana yacu nihimbazwe. Kuza naho gucungura abari mw'isi byasaba yuko abanza agahinduka umuntu kugira ngo abone gucungura abantu. Ntiyari gucungura abantu akiri mu ishusho y'ubumana cyangwa y'ubumarayika cyangwa se y'ikinyabugingo. Oyaye, byasaba ko abanza kuba umuntu hanyuma kugira ngo ace abona gucungura umwana w'umuntu. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, umutima w'ubugingo c'uno munsi,